ivyo mwavuze nivyo, ivyabaye vyose nivyo. Usi nshigikire yuko ikintu Ndondeza yaravuze yuko abo bantu ntitubahe importance parce que nka kurya Teddy yavuze ati hariho abantu utavuga amazina parce que uba umuhaye icubahiro adakwiye. Ahubwo twibaze iyo negativity yazanye iki twebwe nk'abarundi, yaduteje isoni ku bantu b'ababanyi, iduteza urubwa inyuma ku babanyi, na twebwe nyene abarundi, abantu bubahuka bagatuka umuntu. Me ivyo bintu vyose bibaye, abo bantu batutswe, Muhozi yavuze ati ni ukukomera, ni ukubandanya, ivyo bintu ni bitonya cane kuruta ibiri imbere. C'est vrai, mais twebwe natwe twiyita ko turi muri ka nziza. Urumva ko mvuze twiyita parce que bivana lenses y'umuntu abiriko arabiraba, ariko je nizeye ko turi muri ka nziza. Twebwe natwe dukora iki? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que natwebwe nta ruhara dufisemwo kuri ubwo gutera urubwa rw'Uburundi ku makungu, ku bandi bantu? Nukwama turaba est-ce que dushaka iki twebwe abarundi? Kandi Renaud, nukuri abarundi ifoko twiga yuko turashobora kuba tutumvikanako ibintu, ariko kutumvikanako ibintu siko ntegerezwa kuca nza kugira ngo ndagutuke, ngo canke ngo mvuge imikomo kugira ngo abantu banyemere. C'est pas ça. Iyo si ndero y'ikirundi, iyo siyo ndero twahawe. Il y a des valeurs dufise twebwe abarundi. Jewe nibaza yuko suggestion ku bantu mufise mugira ama space, audio yuko tuza kuvuga ibintu parce que ibi bintu ni educatif aussi, muzoze murarondera ingene umuntu akolekta ibintu bavuze, tuce tugira fact check pour éduquer abari bato, pour éduquer abandi barundi, pour éduquer abanyamahanga batazi ivyi Burundi, kugira ntibatwagwe nyabahururu. Natwebwe tuzokwame twisunga turaba ivyo tuvuga, ivyo dukora, parce que Uburundi dukeneye Uburundi burimwo abarundi. Hari abantu muri abo nyene bamwe jewe nta kintu na kimwe ntinya ko mvuga ati ubumwe nico kintu dukeneye gushira hamwe. Bakagutera amacumu bakagira iki, okay fine, mais est-ce que quand on parle ubumwe, l'unité, ubwo bumwe on parle bw'abarundi, abarundi bagizwe n'iki? Bagizwe n'ubwoko bw'abatutsi, bw'abahutu, bw'abatwa, reka dushiremo n'abagana. None quand on parle de l'unité, pourquoi les gens déduisent yuko ari l'unité entre seulement umutu n'umututsi? Et pourquoi on déduit ko umuntu avuga umuhutu yishe w'umugenosideri? Est-ce que abatutsi, ndababaza, est-ce que abatutsi mwese murakundana? Est-ce que mu Burundi ntituzi ko habaye regionalisme, abanyamuramvya n'abanyabururi ibara rikaduka? Est-ce que abo bantu vyaraheze? Ubivuze bacavuga ngo ngagira canishamwe abarundi. No,
esko abahutu ntituzi yuko le grand nord ntituzi abanyacibitoki bamarana mu baganwa eske ababa baranyanka n'abandi ivyo vyose ntitubizi ko vyabaye eske ayo mareconciliation yarahabaye alors uno munsi woshobora kubura umurundi umwe gusa ushobora kubwira ati wewe wa mututsi ko byitwa ko hatwawe abatutsi eske tu as été maltraité eske tu as été ibi n'ibi wewe wa muhutu eske uno munsi ubuhutu ko byitwa ko ari abahutu batwaye eske tu es bien tu es maltraité ou pas l'unité ubwo bumwe nibwo bukwiye kuzodushikana kubera umuntu azoshikana ubwo muhoze ari ikintu yigeze kuvuga ariyo space tugira yo kuvuga ngo duhagararire ubumwe hariyo amapiriye ane aze kuyabibutsa yavuze n'ibintu bikomeye cyane alors rero tuza turisuzuma na twebwe twibuke ko izi space c'est éducatif pour les Burundais pour les non Burundais hanyuma ivyo vya fact check abo bantu tuzosanga tubaye plus efficace nico kintu nagira nterere murakoze rero Ego merci ku ciyumviro ca fact checking umuntu azarababeshuza par des faits ego c'est vrai mais ibintu vya fact check rimwe na rimwe biragorana ngo biyo umuntu atanguye kuvuga nk'ibintu atabazi biba vyabereye dans des endroits ziri éloignés mu bihugu atigeze anajamwo wowe nk'umuntu agenda akavuga nka Teddy kandi Teddy aba ari kuri terrain akamuvuga ngo ibi nibi kandi uza gufata checking nyene ari la personne qui est attaquée des fois c'est l'idée est bien de fact checker moi j'ai fait ibyo bintu kenshi j'ai beaucoup fact checker ariko moi aussi je me suis fait attaquer directement mugabo c'est une très bonne idée Teddy Mazina ari kuri terrain agira afate ijambo rya nyuma dusezere ego Teddy n'imbere yo kudusezera voilà karibu Teddy. Oui, merci byo ariko uravuga en fait kugira n'explique kugira tubikane tuvuge ibiri concret bon les attaques twazibayemo kuva kera ku début de la vie militante turabana les attaques zarabaye kandi zijya gusa n'izo d'ailleurs umuntu agacika impunzi akagaruka agasubira agahunga mugabo niyo namambwira ntwenga n'abagenzi banje moi je suis double réfugié parce que j'ai quitté le pays deux fois ubu watahutse intambara igasubira tukabuje kugenda ku cya Congo ngaruke ku biwacu ku cya Congo en fait j'ai légitimité yiwanje na obligation kubera mfise bon izaba un peu de contact canke n'imyaka yo kubikora no kutafata kumenya yoroye cyanagiye kubera leta y'u Burundi yarungitse abasirikare hariya nari mfise légitimité totale ndacayifise dans le sens où mon armée urumva qui est censée être la mienne comme Burundi namwe mwese bajabuka bagiye gufasha une entreprise génocidaire en fait entreprise génocidaire ni nk'ivyo nabo bandi twariko turavuga bava umugambi wo kwirukana abantu ukabahonya kandi vyari vyabaye abantu bari abasirikare bariko bagwanya agateka kabo tuvuge FCM 23 abenshi n'abana bavuye mu nkambi abandi n'abana b'abadeplace donc harura kuva kuri 18-25 batigeze babona igihugu ugacuraba rero uri kuragenda kubera kuva muri nord ariho nagiye bakiri bataramanuka ugenda uca ku binogo ku ndake muri tranche de communication bakubwira ati ahari ku barundi ahari ku ndafite ama image ndi mu kinogo cyabo pourquoi je fais ça pour essayer évidemment de comprendre kugira uvugane n'abanyagihugu bakubwira cyafise ama interview menshi atashobora kononekara kubera afite valeur historique en fait ntaradiffuza mugabo ni kugira ngo ugwanye ngega bitekerezo wumve les mécanismes en fait comment ça se fait nibyo nababwira nti ivyo byo gukwiza kwizwango hariho aba FDLR batashe
batashe ku ngufu benshi barabarehabilita barabigisha babasubiza mu buzima busanzwe busanga bari kurima ibirayi mugabo abari muri bo abakuru hari yandi madokima ari kuri internet menshi mugabo abakuru jewe muri bo nibo banyenteresa kubera nibo bakoresheje so mécanisme là yo gutransmettre iyo ideologie y'ugwanko ituma abantu bapfa ntaho bataniye kandi abikubwira ati jewe aba iyi mayimayi nije nayiforme kuko nenda bakeneye kubera zone narimwe nta basirikare bakwiye nari mfise ati naciye mfora mayimayi ndayigisha kwa n'abatutsi ati maze kuyigisha noma ba chef kandi yari mission yahawe na General Omega ivyo bintu ni ibintu biriho kandi biri on public nabo nyene ni mayimayi bari abantu bacu bajya abantu twavuga nico kimwe n'abandi baca kuri nuzeyi bo baca kuri space bakigira abantu bize amashuri mugabe comporte nk'aba mayimayi bajya mu ishyamba ukamanuka ubura na tranche z'abarundi n'ubu ziri yo gushika za Rubarika ubu basubiye kuduga baja kurondera kubica abanyamurenge mbwa naho badashobora kuduga mu minembwe ngo bishobore kandi ndizeye ko batazobishobora kubera hariyo 87000 personnes je nizo chiffre bampaye benefit so nagomba kugushimira ndabashimira n'abandi umuntu amenye yuko en fait amajambo akuvamwo ashobora gukiza canke konona canke akigisha so jewe igituma nemeye kuza muri space naho nari mfise gahunda ni kubera bikenewe kubera umuntu adashobora kubikinisha kandi kubera abantu babikora bazokwibonera ko nabo hazogera umunsi babibazwa la fois passée sinzi wari karavuga muri space yarimwe hamwe n'abandi bantu batari nabi wacu d'ailleurs avuga ngo je navuze ngo utari muri Red Tabara ngo muri twahoranze mukubita alors que na préciser yuko jewe ntari muri Red Tabara sindimwo abayemanga mwabumvise sindimwo sindigera njamwo kandi nta mugambi kuje mufise ntacyo twapfuye directement mugabo sindimwo harimwo batakore cliché cyangwa batagutumye ko cyangwa usanga hari ibintu mudahuje ivyo nibisanzwe niyo ideal démocratique shobora kuja mu bindi shobora kuja mu hari bakoresha amapare photo cyangwa nkaja mu wundi muhari kandi navyo byose birashoboka donc nagomba kubashimira mubandanye kandi abantu bareme uronye n'ivyabaye i Burundi bushize umuntu acabona yuko abantu atanumwe ari à l'abri on n'est pas à l'abri des bombes mais on n'est pas à l'abri du discours de haine et de l'idéologie du génocide en fait kubera ibintu bimwe bagiye barakoresha batuka abantu babagiriza ubwoko cyangwa baguha ubwoko butari bwo cyangwa bavuga ngo so yari iki cyangwa so yari kiriya ni discours de haine discours de haine nayo ivamo ico bita discours dangereux et le discours dangereux ni précède le passage à l'acte donc umuntu atangura yigisha ugaca uja muri discours dangereux y'ukunoma umuntu uti uriya niwe wo kwica umaze kubura kuri iyo stade la foule à qui t'a enseigné en fait ichimiche nibyo byabaye muri Congo barya abantu mibarabara donc c'est un processus c'est 3 étapes aussi simple que ça bari bageze muri discours dangereux kubera uri muri contexte yabo ubutafise ubwirinzi cyangwa uburinzi cyangwa udafise kwivuna buguhitana kandi wowe utabazi ataho mwahuriye ataco mwapfuye babwiye gusa uti mwe muriko muraroga les nouvelles générations ivyo bintu muvuga ce qui se passe au M23 ni armée révolutionnaire ntabwo ari armée ethnique irimo ubwoko bwose mu bafande kuva mu bafande gushika mu bana bato kuva hejuru n'abakobwa niki ni ubwoko bwose kandi babigira for purpose bari bashobora guforma mouvement y'ubwoko bumwe bavuga ngo twarapfuye twaragowe tumerewe gutya mugabo le but c'est d'avoir tout le monde mugabo muri bo harimo aba révolutionnaire bama catégorie abahavu abafurero abashi abatutsi évidemment bo muri nord bariho benshi harimo abanyamurenge batari mu misozi bari kuri terrain n'abana bato abanyamurenge harimo abaruba bajya bakanyuka n'abaruba umuntu agacaza agashinga umutwe ngo yavyumvise ngo abatutsi bariko baragwana no baravuga yuko bariko bagwanya discrimination contre telle ou telle catégorie de population surtout ko abatutsi bo birukanwe na FDLR muri Nord Kivu cyane abandi nabava muri Sud mu Minembwe bose bari mu nkambi depuis des années c'est une lutte noble pour que les gens puissent rentrer chez eux et vivre bien mugabo bikorera hamwe nabo nyene bari condamné à mort cyangwa urabona na Wiringoma yari umungara je twari tuzinanye
yari umungara apfuye azira kurwana kugira ntahebewe bene wabo avuga ati ikibazo cy'ubwoko ntigishoboka umuntu agaca asimbira ku isunzu ry'izuba ngo akunda ubwoko kurusha abandi no it is about revolution ni uko abana bose biga umuntu avugwa uronka ka mituwele uronka udufaranga ukoze ntihabe corruption nivyo byose nivyo biba mu mazone libere amazone libere ari calme muri Congo so niko ndayavuga kugira ngire ndabigarure kuri sujet principal yuko hari abantu batakintu na kimwe bakomprenye sur ce qui se passe dans la région en fait iwacu twafashwe en otage na leta iyo leta nayo yajiva muri Congo kuko FDLR iri Pweto na za Pepa hariya nabo bari kumwe ari CNDD FDD bagiye kuza hageze kuja kugira amakoro namanda bisubiramo nembwa umuntu wenyene yari mu Burundi yari Manase nawe baramwirukanye yari Manase ariko ba Adolphe n'abantuze bajya neva bose bavuga bari birutse bageze hari yepfo hari ingabo za Kongo zigeze ubu canke kure kurusha Bevero Katanga so let's continue to discuss niba waronka discussion shasha yindi dufise umwanya hakuma hari umuntu yarabivuze tuzovuga ibindi ntituvuge bajya abantu ntibaturuhishe Ego ntugire ubwoba vuba nzogutumira n'abandi kugira tuyage kuri igiziga ajya amabomba aheruka guturika i Bujumbura iryamagaza y'amamunition iheruka kugira une explosion en série kimwe gituritse ikindi par contre hariho question ari umuntu yabajije ikibazo ati bon yakibajije ngaha cara nanyandikira inbox ati te dimazina ko tumuzi nk'umujournaliste akunda gushika kure ko yigeze gushika je pense za 2011 gufirma Rede Tabara iki citwa Fonabu je pense sinzi ko nihenze ati quand est-ce que Teddy ira documenter le Rede Tabara dans les hauts plateaux woba ubifise mu migambi bon canke ntiharagera ni gute d'abord les hauts plateaux ni kure cyane urumva ugenda amaguru ugenda iminsi kugira ushikeyo kandi localisation yabo ubu ntayo mfise c'est un sujet très controversé mu Minembwe parce que mu Minembwe barabaye en conflit n'abanyamulenge iyo banyagiza ngo Rede Tabara ndaza biba bivuye kandi bikora abantu nyene ntari we ndaza biba bivuye kubera Rede Tabara bashize muri liste y'abantu ngo bitwa ngo bari muri coalition AMC M23 MDRP bon c'est faux aho bahuri kibari no kuri territoire imwe nta namwe bahuriye nabo nyene bo vyivugira bagomba kubeshuza abo beshuza mugabo je nanka kuja muri detail yayo ko c'est très polémique harimo ama polémique menshi baragezaho bagira ibibazo n'abanyamurenge kandi ni ibintu complexe ubigiyemwo ucuja mu ngorane n'abantu uri kuri abadefanda ico namansubira mugani navyo nta mugambi mfise kujayo peut-être ko tuzogira aho duhurira canke hazogera igihe hakagira umuntu ambwira ati harahita muga zone iracari delicate ko ni mu misozi hari ya ruguru ni nkaho wobivu ibujumbura ugatambuka gushika imuramvye donc ntabwo nta mucezi urimo kandi nta muhanda uriho ico gituma mfite n'abarundi bananiwe kudugayo ngo baje kubarondera ko nta nzira ziriyo ni mu misozi hagati kandi aho bari nta detail ndafise ko ibya kera yari France 24 yari keneye reportage yarakozwe ubu malheureusement ntayo nkibona en ligne sizi gituma bayikuyeko mugabo niho vyari bigitangura ni na 2011 niho bari bagitangura n'aya mateori avuga yuko baje bava i Rwanda ngo muri 2015 barabesha ko bariyo kuva 2011 hashobora kuba ari impunzi z'abasanzwe zikaje kubafasha mugabo abantu babaye forme mu Rwanda ngo baraduze muri 2015 ngo bagiye kwica abanyamurenge canke abandi canke kurasa Burundi donc il faut kuva muri zo confusion donc amakuru sindayarondera kubera amakuru ariho ni menshi cyane n'amaviolence ariho ni menshi kuri terrain iyi ntambara irakomeye Burundi buri impliqué n'ivyo waruvuze bijya byaturitse Bujumbura ntituramenya neza detail mbwa tuzozimenya donc voilà cyo ngomba kuvuga ok merci beaucoup Rede Tabara no kwibaza bene wabo beneyo kandi bariho kwibaza beneyo bakayemanga bakaja babona kujya abandi babikora urumva nyine umuntu abakeneye umujournaliste indépendant agenda akishikirayo agagira reportage hama abantu bakabibona oui je nkora ukundi wumbajije M23 ndafise ivyemezo ndazi remezo de sécurité ndazi uburinzi n'abantu bari répertorié bari public baba ba civil canke abasirikare canke abakadre babo ni ibintu bipanze
nta bintu by'umucezo donc birimo wavuga n'abantu uti umunsi inzira izobirengana donc il faut ko bakubwira ati umunsi inzira nabo irengana umunsi nabo bazokwiserura bakavuga ngo voilà ikirindiro naho atari mu gihugu cyabo dufate voilà chairman laba vice president laba president laba G1 G2 laba porte parole twicaye ngaha umuntu adukeneye azi ntibugenda kuraba abantu batagira adresse kandi atani sura y'umuntu n'umurabona kandi birabaraba senda basaba ngo batwereke amasura mugabo umunsi bakuze bakavuga ngo dukora ibi sava batabikoze nta sense bigira nta sense bon bigira ndategereje question ngira yumvise inyishu na bakwaproche si bashaka umujournaliste indépendant peut-être ntiyaragera kandi n'amakontakte barayafise nabo nyene ndibaza ko contact bazifise quand même ivy'igisirikare si umucezo nta approximation ijamwo donc nibarabara ugiye ahantu muri ajya amashamba ubafashe contact n'abantu bakakubwira bati twateguye inzira urahita baravye ko atantambara iza kuhabera baravye ko ataduye ariko arasirikira urujabura n'umuntu w'umubembe ku mutati bana fande njia nizima urumva bose baba bariko barakora donc n'ama etape menshi no mu munsi baba biyetabishije bakicara bakatubwira bati voilà tugize na conference de presse mwashaka ni muzi tuzogenda mugabo sinzi ko barabigira uravyumva en tout cas inyishu iri clair kandi intambara na improvisation ni structure batara kugira outing ngo biyerekane ntawuje kubagora bonagira ingorane tuje kubagora ngo ni mu interview batagutumiye hari naho ntumira bubanza kutwereka ko ari bazima no ntashaka kuyifilma n'abanyamurenge bari filma avec des téléphones bakabishira kuri YouTube boko kijya mugani baza ko bataragera canke ni bari prêt canke bariko baritegura canke bararushe canke sidabizi donc nta commentaire nkunda kubikora ariko ivy'intambara byo biriho kandi ziduhanze kandi zamaze gushika i Burundi kandi zishobora kudukwegera ni Burundi nari nabivuze ubwa mbere nti Burundi hazoba ibintu bazodusesa ko abamayimayi bidutera izindi ngorane nivyo vyabaye bahungirayo bugara frontière barayugara basa nabuguruye donc ni nakajagari yes urakoze ok merci beaucoup yego merci Teddy ok cool ego Teddy yariko ari excuse kubera agira agende kuri terrain hariho umuntu yari yapojeje question y'igituma ataratugirira reportage kuri Rede Tabara donc iyo question naciye ndayipoza mbere yuko agenda hanyuma kuri space nzogira yindi en fait Teddy aratumiwe d'emblée ni mardi tuzoba tumaze une semaine hahejeje kuba ibintu biturika mu Burundi i Bujumbura azoba ari resultat z'ama enquête ku bajournaliste bose bamaze kugira ama enquête nzogerageza gutumira abo muri SOS Media na mbere na Teddy du moins abazohitamwo gushaka kuza nzobatumira hanyuma tugire twevaluwe ibivugwa kuko gushika ubu abantu bose bazi irya dossier canke bayegereye bari hafi tout le monde écarte la thèse yuko bijya bintu vyatewe na électricité. Voilà, ça ica électricité coco ico sico on pourra kuyaga ego tuzobiraba kuko ni ibintu gushika ubu leta atakirabivugako ego bizobanka kujya nyene kw'isoko leta nta n'amankete bagize na make bagize yarayo kwikura ko babeshera d'ailleurs izindi circuit électrique ngo zabaye kaye n'amabatterie kuri bijya byo kw'isoko muri 2013 ariko ubu turiyeveye tuzogerageza kugira en tout cas tuzohuza ama enquête twumve bamwe n'abandi aho enquête zabo zabashikanye ni mardi donc mardi dans quelques jours donc nibaza ko igikwerere ntimwari bwavuge karibu ego murakoze cyane kumpa ijambo Monsieur Reynolds nongera nshimira abantu benshi bamaze gutangura kuyaga abenshi ndabona turabarundi kandi nta muntu n'umwe atazi neza yuko igihugu cacu kiri mwisanganya ibikorwa biba mu gihugu birivugira guhera muri nord muri sud est west nongera nshimira niyi sije mwashize ga hejuru nubwo nivyo ni nziza mugabo
umuntu atazi la filozofi ya mentalite de club irashaka kumugora gatoya, nuko gusa turi ngaha kugira ngo twige. Ariko icyo nashaka gushikiriza ni ibintu bijanye n'ikiganiro cyabaye ejo. Ndabona hari abantu batari bakenya bari ngaha anye bagikurikiranye, ariko kandi n'ukuri nongera nshaka gushikiriza yuko abarundi tudakwiye kugira ubwoba. Hari umunyapolitiki akunze kuvuga ati ubwoba bwacu nizo nguvu zabo. Nukuri umuntu burya kugira ngo avuke n'urugendo rudasanzwe cyane, kubera yuko umuntu ava kure, ku buryo nibaza yuko n'abavyeyi batuvyara umwanya bagiramwo uruhara ku muntu amaze gukura arazwa arigo, mugabo abahezagiwe nibo baheza bakaronka izo mbaraga zo kuvyara ikiremwa muntu. Kuri jewe ikiremwa muntu ni kiremwa kidasanzwe, kigereranywa n'ikintu mba mbona kivuye ahantu hadasanzwe, ahanetre celeste, cyangwa ikintu cyahezagiwe, kuko nta hantu ndigera mbona umuntu agira amaguru 3 n'imitwe 3 cyangwa ibihimba 3. Ico gifise uko citwa mu bintu by'imyuka n'abadayimoni, cyangwa n'ikintu kidashobora kugereranywa n'umuntu. Umuntu mu mico ya kera y'ikirundi yari ikintu gisonerwa cyane, ku buryo umuntu avutse abantu barahimbagwa bakagira iminsi mikuru, yagera mu gihe cyo gukura agashobora gusonerwa, abantu imiryango igakorana bagahimbaza. Nanoneho niyo yapfuye buriya ni nako bimera, kuko burya intango n'iherezo cyangwa alpha na omega bifise ahantu bihurira mu buzima ntangire bw'ikiremwa muntu. Unye nta numwe atazi ingene ibintu bimeze. Nogaruka no ku bintu byaraye bibaye muri iyi minsi yuko hari abavyeyi benshi bataye abana, tukabona umwana yatowe atagira papa atagira mama, uruyoya. Murumva yuko ibintu byamaze gutabagara, ibintu byamaze kurengana ku rugero rudasanzwe. Mugabo mico y'ikirundi turazi neza yuko umwana agereranywa n'ikiremwa ico cyose, kandi ko kizira no kwicira, kizira no kucicira ubusa. N'igitari giti igitari giti ntushaka kugitemera ubusa, kuko no munsi abantu bakora mu bya environment cyangwa environnement baramaze gutahura yuko ikiremwa atari umuntu gusa cyo gusonerwa. Ku bantu benshi basomye ibitabo by'ikirundi barazi yuko kuja kwaruza akanyoni byaba ari ikintu cy'umuziro cyangwa tabu, ku buryo bakubwira uri umwana ati ntukagende ngo ukore mu cari cy'inyoni, mama wawe azocika amabere, cyangwa abandi bakakubwira bati mu ntoki uzobabagurika, kirazira kuja gukora ahantu utunyoni tuba. Ivyo rero murabona yuko uno munsi nta kirazira ikihari, ibintu byarabaye wandabaga, byaradabutse, ku buryo ikiremwa muntu takigisonera. Ivyo no kwita elementaire cyangwa ground, nta bikintu bikihari. Umuntu arafata umuntu ku nguvu, umuntu arihagira ibintu vyiwe, umuntu yobivuga ntiyoheza. Ego ivyo rero nibaza yuko ngarutse kuvyo niko ndavuga ngo ntitukagira ubwoba, turakwiye gushira ubwoba, kuko nubundi tuzopfa. Nta muntu agutwara mama, akagutwara papa, akagutwara abavandimwe, akarengera ku ntuti n'abagenzi, akaririka ukaja ngaho ukavuga ngo nawe uzoba. Nukuri ivyo tubiterwa n'ubwoba, ariko mumenye yuko ibisokuru vyacu tuvuka k'abarundi. Jewe iyo mvuze gutyo akenshi ndemera yuko abanyarwanda tuvukana, ndemera ko hajya muri Kongo tuvukana, ndemera ko hajya muri Tanzania tuvukana. Murabizi ubuha, murabizi hajya hakurya mu Rusizi, murabizi hajya hakurya oside di Rwanda. Benshi tuvuga ikirundi, benshi yivuze uburi muhira, kandi nta muntu yohakana neza yuko abantu bari hajya hakurya Rusizi atari bene wacu. Noneho n'abantu bashishoza bavuga yuko hari bayeho umwami, hariyo n'umwami, kandi n'ubu unyemera ko tugenderanira n'ubwo ibintu byononekaye. Rero ivyo onye ni ikintu dukwiye guharanira, kuko duharaniye leta irimwo amahoro n'umutekano, hazobaho icyizere. N'izo leta tuvuga ngo zaratuvuye ko cyangwa abantu baratuvuye ko, ntaco buza ko bagaruka bakaza bagahaha tugasumiranira, ku buryo cya gihugu ca kera cyangwa igihurumbirwa kisubira kikagaruka kikagira ubuntu. Izi ndangagaciro rero ni twebwe tugomba kuziharanira, kugira ngo dushire ikirenga aho abavyeyi bacu cyangwa ibisokuru vyacu byahoze, kuko byaragaragaye neza cyane yuko bari abashinga ntahe, bari indwanyi ziharanira ukuri, ari naho twashoboye kuronka ahantu tuvukira. Ivyo ndabivuga kubera hariho byinshi byavuze kuri ico,
ku kintu kijanye na unité nationale cyangwa ubumwe nk'uko tubyita mu kirundi. Ivyo ni ikintu kidasanzwe dukwiye guharanira yuko n'umuntu w'umuyobozi wese ari imbere yacu cyangwa yifuza kuzoza imbere yacu, aricyo kintu twifuza kuharanira. Ivyo bikuraho uburyarya, bigakuraho kuryanisha abarundi, bigakuraho iterambere, kuko iterambere umuzingi ahantu hambere biva ni mu gihugu gifise cohésion nationale. La cohésion nationale c'est même une formule mathématique, une formule technique qui est représentée par la lettre C. Donc la cohésion nationale nibwo bumwe. Abantu bize ibintu byo kubaka, wubaka ibarabara, wubaka indarayi, wubaka amazu, imbere yuko wubaka ikintu ubanza kugira umushinge nawo ushingiye ku bumenyi bujanye n'ibyo twita geology, geology des mines, ariko la terre cyangwa icyo cyo cyose ukubaka ugomba kumenya isi ingene yubatse. Iyi si ingene yubatse, naho usanga hari umusenyi, naho usanga hari ibivu bishwagurika, ariko uko byaba bimeze kose, aho haba hameze hose, iyo cohesion urafata ugashyiramo beto ukayibumbabumba kugira ngo inzu yawe izobe yubatse ahantu hadasenyuka. Ivyo rero ko natwe abantu tumeze, iyo wubaka ibintu byubaka kugira ngo abantu babeho neza, kandi abo bantu ifoko bararonsa ahantu hameze neza n'amahoro. Ayo mahoro tuwe mu Burundi hari abahutu, hari abatutsi, hari abatwa, hari abaganwa, ariko ivyo onye n'ama appellation éphémère, kuko buriya umuntu asumba ivyo bintu. Niyo tuvuka ni ahantu kure cyane nabivuze, kubera yuko Imana yaduhaye ubudahangarwa, yaduhaye n'ukuntu ushobora kubaho twiswe amazina cyangwa twiswe ibintu by'ubwoko. Ivyo ni ibintu bisanzwe cyane gose. Ivyo amazuru navyo nyene bifitaniye iyo sano, kubera umuntu avuka, ivyo umuntu afungura, ivyo umuntu anywa, ivyo biradutransforma, bikaduha izuru imeze gutya, bikaduheza malformation physiologique imeze ukundi. Kuko je nimba nikundira amayuni reka ndabatwenze, cyangwa mba nikundira amateke, cyangwa undi agakunda ibijumbu, undi nawe agakunda umukate, undi nawe agakunda imyumbati, n'undi akunda amata, birumvikana yuko niyo umuntu yabifunguye turazi neza yuko afora ugutandukanye. Niho wanyoye amata ngo ufore nk'uwari ibijumbu, ariko ivyo byose nibidutunga. Ariko uko tuza dusa, sinibaza ko bihindura umutima w'umuntu, kuko umutima w'umuntu ni wo kameremere Imana yaduhaye umuntu adashobora kumenyamo. Ariko jewe reka nkumbure novuga byinshi, kuko ikiremwa muntu wo kivuga ni woheza, mugabo akameremere ku mutima w'umuntu niko kagaragaza uwuriwe. Ubuntu bwose burya buva mu mutima w'umuntu. Iyo umuntu arinze yubaka kwiki kiremwa muntu, nuko uwo mutima atawuhari, kuko iyo decision nifatwa n'izuru rinini, nifatwa n'umushatsi w'intetere cyangwa no kuguru kurekure, ariko ni ibintu biba byaje biva mu mutima. Ibwina kure cyane, aho umuntu atabona, habonwa n'Imana gusa niba tuyemera. Rero ku bintu bijanye na cohésion nationale, ku bintu bijanye n'ubumwe duharanira, turashaka kumva yuko abavyeyi bacu kugira ngo bagire Uburundi babanje gushingiraho nyene, kuko mu ntambara zose zabaye muri iki gihugu cacu, abize kahise bagenda bikurikirane bavyige, banavyigishe n'urwaruka ruhari, nuko abami n'abaganwa bava mu ngeri zose ikintu bashigikira bwari ubumwe. Abazi kurasisha umuheto, abazi gutwara ivyuma bicuriye bo nyene, ivyo onye babitwara bataravye ngo ni naka, ariko bose bakaja ku rugamba, kandi nticyabuza ko barutsinda. Barazitsinze nyinshi, sinshaka kuzigarukako, mugabo izo bazitsinda twufite bwa bumwe, kandi baba baco bagwanira yuko bagiye kurondera cyangwa kunyaga intara kanaka, kugira ngo abana b'u Burundi baze bagukirwe, baze barime, bimbure, bishime. Natwe uno munsi none urugamba twipfuza n'uruhe, dushaka gushika kuki? Mbega urwo rugamba koko rurafise intumbero? Mbega urwo rugamba twifuza gushika ko rurafise igituma? Ni kubera iki tuvyiyumvira? Ni kubera iki abantu benshi bavyiyumvira babona yuko uno munsi atahandi harurukiza? Nico kintu nyamukuru dukwiye kwiyumvira, kandi tukiyumvira yuko ico kintu hamwe tugishitseko kizoba ku neza y'abarundi, atari ubwoko cyangwa ubunaka, kuko nubundi imyaka tuba muri iyi si
ntawe urenze imyaka ijana. Je nanabiharuye nasanze muri iyo myaka ijana ntabwo ukibaho wowe ku giti wawe n'abandi baba bakubereyeho kuko ugomba gutabaga nk'umutama kuko utaciye amazi utagishobora gusenya ari imirimo myinshi utacishobotse. Ikindi kintu kandi twibuke yuko burya kugira ngo umuntu abe umuntu ashitse hari imyaka abamwo akiri umwana. Iyo myaka umuntu abamwo akiri umwana burya nyakagobye guharugwamo kuko nabandi benshi baba bakuraba inshingano kugira ngo bakwitwararike ushobora kuzovamo umuntu ugiye kuraba rero mwoshobora gucagagura. Ndacagaguye gatonye yego murakoze. Nashaka kuvuga yuko imyaka dufite kubaho muri iyi si ni mikenya cyane gose kandi dufise inshingano zo kuhava dufise ibyo twakoze byiza tugasiga ijambo tugasiga n'umugani ari naho bavuga bati duharanira kurangwa ntiduharanira kuramba. Murakoze. Ego merci. Duharanira kurangwa ntiduharanira kuramba, kirundi ciza cyane. Donc murakoze mwese mwaje ngaha mu kiganiro. Reka nsubire ndabe waronse amalike menshi kuri commentaire. Ndabona hariho umwami afise abantu 23, Noemi afise amalike 37 kuri commentaire. Ngendabe undi ni 13 ubakurikira. 13 ni Bob. Et Justice pour les nôtres 9. Ndabona Noemi. Donc ubu turi 21h nene navuze ko ikiganiro tuza kukimaza amasaha abiri. Noemi niwe yatsinze. Noemi nyandikira PayPal yawe cyo ndakurungikira iyo $20 hama Innocent Muhozi murashobora kutubwira mu ba intervenant uwo mwashimye. Bambabarire ce sont les invités gutanga urubu niba bazohora bahitamwo uwo bashimye intervention yiwe muri bajya bose bavuze. Mumumbwire hanyuma cyo ndamurungikira $20 yo gusorora kuri pake kugira voilà. Jewe c'est ma manière à moi de contribuer. Nuko ukibivuga kare numva ataco bivuze kirekire mugabo hageze numvise abavuze bose ari ba INI Rastafari, ari ba Rey, ari Gikwerera yahejeje kuvuga, ari n'abandi je numvise abantu bavuga ibintu bizima kandi biri complementaire byumvikana bitomoye cyane. Peut-être kubera ariwe numvise ubwa nyuma mbona Gikwerera avuze ibintu biri très complet, très profond d'un point de vue culturel, humain, historique. Mugabo n'abandi bavuze un peu la même chose sous différents aspects. Kugira niyorohereze ntagiye nota umwe n'uwundi. Gikwerera avuze neza cyane. Yego. Ok, bon ben Gikwerere Royals Park from la famille Butari mundungikire PayPal mukoresha umuntu abahe $20. Kuri inbox na Noemi yarungitse ndiko ndabikora ubunyene ubu hama aca confirma kuri ntuze ngaha bahita gute kuri Twitter muri space comme ça bibere ikibiriraho. Attendez 2 secondes ndiko ndamurondera envoyer. Alors ok, Bon, Ray, no profita yaka oui. kandi uriko uragira ivyo nkagipabwa ikintu. Ego bien sûr, ego. Okay. Iki kintu c'ubumwe benshi bagarutseko reka pour mon plaisir personnel uyu yitwa I and I Rastafari na slogan bakoresha I and I ni kuvuga jewe na jewe
uyu ari imbere yawe nawe ni wewe, c'est dans le langage rasta, kuko umaze kubona ko uyo bita uwundi we ntibamwita uwundi, ubwo ko ari jewe na jewe, I and I. Nico gituma uyu mugenzi wacu yashize iyo kuri profile yiwe, c'est un message très profond. Bon, icyo mbona kiri fondamental faut ko tugaruka kuri ibintu by'ubumwe, kuko ubumwe si option ushobora kugira cyangwa ntuyigire, ukaba ushaka kubaho, ukaba ushaka ko societe ibaho ikaramba ikagira icyo ishikako, ni ngombwa wubakira ubumwe inkingi zituma bushoboka kandi zibukingira abasambura ibihugu nk'uko ikiwacu bagisambuye. Ibyo nabyo ni ibintu bisanzwe biri simple mu isi yose. Nuko umuntu ugiye kuraba igituma duhunga, gituma abantu bama mu makambi y'impunzi, gituma abantu bama bariko bararira, babuze iwabo, amaprizo aruzuye etc. No kubera ikintu kubura gukingirwa. Iki gikorwa cya leta, gukingirwa umutekano, umuntu wese akumva ko atekanye. Abazungu bataraza umutekano wari umurundi wese, nje tu umurundi wese agenda n'icumu ryiwe umuhoro, babuze ati igihugu kiratewe, umwe wese yagenda afise ikirwanisho, abacura bagacura n'ibindi, ariko umutekano wari w'abantu bose, kandi byabaye birebire cyane kugira babuze abarundi kugendana amacumu yabo, kuko barageze aho bavuga ati abantu naho twizo twabanesheje umunsi batugumuka, umwe wese afise ikirwanisho ntituzobakira. Umutekano rero wa leta, ubaye wa leta rero mu Burundi nko mu bindi bihugu, ni ngombwa ubu wa bose. Wowe ukaba uri leta, ushobora kuvuga ngo bariya ntacu ni bapfe, bariya ntacu ni bahangayike, je ndakingira abantu. Ubu ukiri leta wabaye milice, ini milice privée particulière servant des intérêts particuliers. Umutekano ugomba kuba wa bose, abantu bari mu espace wewe leta ujejwe physique, ndavuga umutekano physique, bwira umuntu ntarara bona rigeze kubivuga rimwe. Je imbere ko mbi Burundi mwijoro ndyamye nkumva bruit hanze, nakora cyonyine narambara vuba vuba ntisimfe nambaye ubusa. C'est pas possible, c'est pas normal. Nateze gutabaza police, mais police peut-être nije kunyica. Urumva ntibikiri leta. Icya kabiri, ubumwe bugomba gushimira, kuko abantu bose bafise security nta wicura uwundi. Ubwo abantu babugira security, abantu ntibagura amakonfli, ntibagura ibyo bapfa abantu. Iyo bagize icyo bapfa rero hakaba hari intahe ibatatura, baje imbere y'intahe ikabumviriza abacamanza. Nacyo gituma bayita sentare, burya encore une fois kuba abarundi bise sentare, hariya hacibwa imanza. Sentare yari umwami, sentare yari hejuru y'umwami. Cyo gituma abami b'u Burundi bitaba muri sentare hagize ubitwarira, kandi aho sentare ishize bagashiraho nyine nabo nyine gutunganiriza abantu, ubutungane. Hamwe umuntu avuga ati okay, nta kundi baruciye kandi birumvikana, n'abandi bose nkuko bavuga ati bene umurango bakoranye. Iyo abantu bose bumvise ati oya birumvikana ko urya ibintu biri conflit biheze, ari amande ucibwa, ari ibihano bindi uciribwa, abantu bose babonye bivuye kandi birumvikana. Si kuvuga ngo mfungira naka, ngo fabrica dossier kuri naka nkuko bisigaye bimeze depuis des décennies. Ibyo bituma abantu badashobora kugira ubumwe, parce que umwe wese avuga ati je ndarenganijwe kubera ntari ubu bwoko, ntava muri iriya ntara, cyangwa ntafise amafaranga, nico nzize. Kuryana kw'abantu kubera batanyuzwe no kuzurizwa leta igomba gukora, nayo ni risque niniya ku bumwe. Icya gatatu, naho ugira security mu bantu bose bakayironka, ukagira justice ifunctiona neza, ukize ntabwo niniya cyane. Ariko rero n'inzara iratuma abantu baryana, sanga bamwe bicwa n'inzara, abandi bamerewe neza, abandi badoshe, abandi ari ugasanga abandi bose ni bamagoyagi. Umuntu ntaronke opportunité ziwe, cyangwa iyo leta igomba kuveya sur ses citoyens no kuorganiza igihugu ku buryo atawudupfana atawuduhangayikana. Birava mu makonfiance ni ama lutte de classe. Muhora mwumva lutte de classe ni ukuziza, harashobora kuba ariho système judiciaire ikora neza, harashobora kuba ariho security ya bose, ariko ni kuki no kwemera ko abana banje bamfana bishwe n'inzara, uriya wundi agasubira akemera ko abana biwe bapfana bishwe n'inzara. Hari abantu babiri batatu
bobo badoshe ku buryo batakironka n'umusipi bambara imisipi yose bayirenganye aho haba hari ikibazo ni ngombwa kurandura ubukene mu gihugu kugira izo conflit ziva ku classe sociale ntizibe ziza kumina bya bindi bubatse bya sécurité bya justice ifuko abantu bashobora kubaho bakiepanisa ukivuza ukaronka umwana mu ishuri ukaronka icyo ufungura n'ibindi byangombwa umuntu aba akeneye ni ngombwa leta iyo kipe y'ibyo bintu kandi bikore serious kugira abantu bayo abantu ijejwe bashobore guhumeka bashobore kubaho bashobore kwiyepanisa kurandura ubukene niyo rero yavuga ati abisubiremo nibyo ndiko ndasubiramo icya kane twebwe nk'abarundi turazi neza yuko imyaka 60 n'iyindi tumaze de manière cyclique hama hariho ubwicanyi ariko ama interpretation y'icabiteye y'abapfuye bisha abandi ugasanga umwe wese dans son coin afise sa version kandi si bibi kuko burya ukuri kwa magufisha amafasete menshi uko wumviriza uyu nuriya uratebuka kagira ni vision un peu plus large que yo wumvirije abi wawe gusa wumvirije abi wawe gusa wamuvuga ati twe dufise rezo bariya ni babi bariya nabo bari mu byabo babona ko mwebwe ari mwe babi ni ngombwa ko dushika igihe dushira ku meza ibi byatubaye kuko aba bose bapfuye nabi wacu tukabishira ku meza habaye iki byagenze gute twumva ayo maversion twumva ayo mafe yabaye dans le passé iby'ubwo biroroshe kuko biri documenté n'aya ma association yose abikurikirana ariko ibyo byabaye muri passé turashobora kubisobanukirwa tugasubira tukamenya kimwe kahise kacu kugira ntikazi gasubire kwirepeta donc ibyo bintu binini neza ko biri fondamental tubiko turavuga ubumwe gutegera neza ko ubumwe si slogan pour des raisons morales birumvikana kuvuga ati umuntu n'umuntu wese arakeneye dignité etc ubwo hageze kubyubaka hakenerwa ingufu z'abantu babyumva bihaye capacité yo kumetriza leta kugira borganize yose